Bamaze kujabuka, Yezu n'abigishwa biwe bururukira i Genezareti bazirika ubwato. Igihe basohotse bava mu bwato, abantu baramumenya, bakwiragira n'ingoga na n'ingoga igihugu cose, baja mu vyo kuzana abagwaye ku nderuzo hose aho bumva ari. Aho yaja hose, ari mu bigwati, ari mu mihana, baza barashira abagwaye ahabona, bakamutakambira ngo abareke bapfume bakora ku buyonga bw'umutamana wiwe. N'abaramuka bamukoze ko bose barakira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere turatanguye kuzirikana igitabo c'amamuko, tuzozirikana nk'indwi zibiri zose ziri imbere. Muri iki gitabo rero, bwa mbere na mbere tube turibuka neza yuko uyu mwanditsi si nk'umuntu yandika ivyakahise uko vyagiye birakurikirana ido nido. Akoresha mbere imvugo nshushanyo y'imigani, kandi mbere akisunga nogira ntimvugo yariho ico gihe imeze nk'imigani bakoresha kugira ngo bavuge ingene ibintu vyatanguye. Ingene ibintu vyatanguye, ingene ibintu vyabayeho, ivyo vyose ukabona yuko ari abantu barondera insiguro y'ibintu ingene bibaho, ingene bitangura, insiguro y'ivyo babona, ugasanga barasigwa. Uyu nawe agafatira kuri ivyo bahora baca nk'imigani ingene bibaza ko ibintu vyatanguye, mugabo hakabamwo ikintu kindi gikomeye mutima amubwiriramwo c'ukungene vyose bishinze mu kuba vyaratanguwe n'Imana, kandi ko biriho kubw'umukama bihagaze kubw'ingingo ikomeye y'Imana yabiremye. Aha nuko kumbure mutagiye muri iyo migani baca muri ico gihe cabo, ariko ugiye kumva kubera yuko izo mvugo z'imigani zishushanya zivuga ingene ibintu vyatanguye zo mu bapagani, zava mu bapagani, zafatira ku kungene bemera, kuko nk'abapagani baremera yuko izuba, ico kimuri tubona ko ari kimungu kiraho, ukwezi tubona ko ari nk'ikimungu. Ariko mwumvise yuko nk'uyu mwanditsi mweranda wewe mu kubivuga avyerekana ko ari ibiremwa, nibi vyaremwe, naho umenga ni ibintu bihambaye biri hejuru y'umuntu, umenga vyo namurya bikamumira, vyo n'ibiremwa vyaremwe n'Imana, si bimana n'ibiremwa. Ako kantu murakumva? Ivyo bo biti bimana, Imana ikamuhisha ikamubwira iti ivyo n'ibiremwa bisanzwe nabahaye kugira ngo bibaboneshereze. Aho biratandukanye. Kuko ni hamwe umukristo uwemera wese aheza kumva yuko hejuru y'ibintu vyose bihambaye muri nosi dushobora kubona bishobora no kumutera ubwoba, hariho uwundi ariho adateye ubwoba nivyo ahambaye, ahubwo ateye akanyamuneza, kuko ivyo yaremye birimwo akanyamuneza gushika naho nawe nyene yihweza ngo ivyo yaremye ngo vyari vyiza. Aha mu kuvuga ko vyari vyiza ni ukuvuga yuko bije bifise ubwiza bw'Imana buvuye mu ijambo ry'Imana ribirema, kuko murumvise yuko uyu mwanditsi hari ikintu ashira imbere gose, ububasha bw'ijambo ry'Imana ivuga ikintu kigaca kibaho. Ico ni kindi rero, kumva ingene Imana ifise ububasha bw'ijambo, iyo rivuze rica rirema ibintu. Aha murumva ni nk'imburi ya kure y'ukungene kumwe twumva Yohani mu gitabo nako mu nkuru ziyatwandikiye agira ati ngo kuva na mbere hose ngo jambo yariho, ni iri jambo ryarema mu kanwa k'Imana Data. Yavuze kuriya uca wumva yuko bifatanye n'ibi. Ubwo bubasha bw'ijambo hari ahandi mwumvise
ngo mutima ngo yareremba ku mazi, ingene mutima mweranda ari hari. Aha uyu mwanditsi akaba arahishurirwa kure rwose yuko Imana irema, niko ari Imana, ariko muri ba persona batatu bizoza kuzirikanwa mu nyuma, Imana ikagenda iratanga umuco ku bantu b'ibihe gushika iwuzuze neza muri Yezu Kristo. Muri Yezu Kristo iwuduhe wose. Muri Yezu Kristo niho turonka umuco w'ihishurwa ry'urukundo rw'Imana mu buryo bunengesereye bwuzuye, bushobora kudufasha gushikira Imana, tugashobora kuyimenya no gusangira nayo neza. Uyu mwanditsi kandi hariho akajambo yavuze cyane gakomeye cyane, ngo mu ntango ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Mu ntango. Aha rero muranumva ingene abantu takarira mu bibazo by'ubwenge. Avuze ngo mu ntango, au commencement, kenshi twebwe bukwi na bukwi mu mvugo yacu y'abantu b'iki gihe baciye mu mashure bakoresha ama concept, tuca tuja kuraba tuti mu ntango ku munsi 0 1 2 3. Oya, si ivyo kuko umuntu aca yibaza ati none imbere yaho hari iki? Ico kibazo gica kiza. Imbere yaho hari iki? Utangiye kibazo uti imbere yaho hari iki, bica bitakara kuko womenga ico gihe ntibumva neza ibintu vyari biriho ko nta cari kiriho, kandi womenga n'umwanya ntiho ari bwatangure, bica bicangana gose mu bwenge. Ariko ngaha kubatahura neza, avuze ati mu ntango, mu gifaransa cyo twita au commencement, si ukuvuga intango mu gihe biratanguye agiye gukurikira ibi n'ibi. Oya, ni ukuvuga na cane cyane agomba kuvuga, ndakivuge gute mu gifaransa, nuvuga yuko ari nka ni intango, ari nka fondement. Kandi atari fondement y'ikintu kiguma hariya mu ntango ya, ni nk'ikintu ibintu bishingiye ko, ariko kandi kikaguma kibifashe. Mwumvise izabona ingene ivuga iti ngo ibintu byose bihagaze mu bubasha bw'ijambo ryawe. Imana ntiyaremye gusa nko hariya mu ntango mu mamuko. Imana iguma irema, iguma igira ivyiza, iguma irema ibintu bishasha vyiza, kuko kuva kijya gihe niyo soko ry'ibintu vyiza vyose, kandi ikaguma muri mutima wayo, mu bubasha bw'ubuzima bwayo n'ububasha bw'ijambo ryayo, iguma iza mu bintu nk'iyibigumije. Reka ntange ishushanyo kumbure yo dufasha, mugabo ntibihuye neza gose, kuko ihageze kuvuga ibintu vy'Imana dukoresha amajambo y'abantu, mugabo Imana irayarengeye gose. No kugira ngo dutahure gatonya. Murabona igiti mu ntango zacu hariho imizi hariya, mugabo mu mizi niho hava ubuzima butembera mu giti cyose, sivyo? None intango yifate gutyo, abavuze ati mu ntango bifate gutyo, nukuvuga igiti gihagaze ku mizi, kandi ubuzima buva mu mizi womenga ni ya mizi guma ica mu bintu vyose, itembera mu bintu byose, ikaguma ibigaburira, ikaguma ari bizima. Mu ntango ububasha burema bw'ijambo ry'Imana bugatangura imugabo, kandi nibwo buguma bugaruka mu vyaremwe vyose, bugatuma bibaho bihagarara. Nico gituma umuntu yiciye ku Yezu Kristo bivuga ati ngo mwemeze nk'amashami. Ishami ryose litagumye ku giti rirakoroka rikuma, hama rigacanwa. Iyo twikuye muri ubwo bubasha bw'ijambo ry'Imana, iyo turetse kugendera mu muco w'ijambo ry'Imana, mwumvise ingene Imana irema umuco mu ntango, ikaba nk'intsinzi ku mwijima. Iyo turetse kugendera muri uyo muco, hari ahantu ikintu c'ubuzima bw'Imana gitakara muri twebwe. Ikintu c'ubuzima bw'Imana cuma muri twebwe, tugasanga turiko turagenda dutakaza ubuzima bw'Imana muri twebwe. Aha rero nakaryo keza ko kwama twumva yuko
nta handi dushobora gukura ubuzima buragama buhoraho atari mu kuguma muri ubwo bubasha bwaturemye, mbere bukanaducungura, bukabandanya budutagatifuza muri ubwo bubasha bw'ijambo ry'Imana. Igihe turigumyemwo niho dufise ubuzima budahera. Igihe turivuyemwo aho tumenye yuko tugiye mu bindi. Nubwo bubasha nyene twumva buri muri Yezu Kristu, ku buryo ngo n'abantu babumwumvamwo bakaza bakamukora ko bamwizigiye bagakira ingwara. Ndakebwa yuko yaba vyokunze tukugurura mu mitwe yanyu mwese na twese ndabona umenga muca mwimvira muti ese nk'ubuyoza natwe tukamukora ku mpuzu, suko mwo bishaka canke basagafuma yigira nka patiri tugakora kwijya muzu ya patiri tugakira, waje ufise ibigwara, waje ufise ibiki, suko mwo bishaka. Aho nivyo biri mu mitwe no mitima, mugabo mwibagiye yuko mwama mumukora ko mu kiganza. Turavyibagira cyane mu Karistiye, kubera ko bimenyera gose haragera igihe ukamenga conscience yavyiragiye, mugabo ni hari kandi nkuko yo dutwenga ati mbega muri mwe mwabaye gute. Hari igihe Yezu yigeze guhamba gusa nk'ubabaye yavuga hambariye abatumwa ati ngo mbe nzobarinda gushika rya mwe mumeze gute. Mugabo abantu niko tumeze, cyo gituma bikenerwa yuko rimwe haza haraza ijambo ritwibutsa vy'ukuri umuntu aba yaje mu misa ashaka Yezu, ashaka kumukorako. Nubu muvyinjiremo mugire muti kubwira ijambo wavuza apana kuvyo nasiguye, ko mvyo nasiguye mabwira muti bigene ivyo mwibutsa Mana n'imiburi wiriri jambo ryavuzwe mugizigire muheze mu mukore ko muciye muri iri jambo mumubwire, muzoheza mumbwire. Ntihazobura nko bamwe hari igihe atabigira kuri bose, kuko hari zati hari ivyo bamwe ndabibakijije ntimwobakira niwe barabigumanye kuko birimwo ivyacako kugira ngo agushikane ku bindi atawundi muntu numwe ashobora kubigushikanako, atamupsi, atamusosyo, atamupori, atarumuki, atamuntu numwe ashobora kubigushikanako atari we Musa agiye araca kuri ivyo. Nihagera kumwakira rero nanje ndashaka kugukora, ndagukoze ko n'umutima wanje kandi ndashaka kuza mu ntumbero yawe. Je nubuka ngo n'umupatiri vyigeze gushikira kubera guhereza gose imisho simisa ntacumva yuko Yezu ari hajya bari kumwe, yumva ngo ahantu habonekega umuntu umwigeme w'umufasoni acaragenda, kandi umugeme ngo yabonekegwa vy'ukuri. Hama ngo Bikira Mariya aca mutumaka ati uri yabona yicari amabari y'abantu n'umupatiri, ati genda umumbarize umutwenge gato, uti nawe waje ngaha kurondera ibitangaro nk'abandi bose ngaho, nkuko umengura yo igitangaro cama kibi misi yose mu minwe yawe. Ngo patiri yasuye inyuma maramara. Ndibuka ibintu vyo kwa Zebi yabitanguye, hari abantu bamitanye bati pati tugenda hano Yezu yakorotse ava mu hostia ava ku gicu. Ndabaraba ndababwira nti ku mutima nteba mwosabiye nkemera gose ujya Yezu nama ndabaha imisho yose mu nguka y'imisa. Rega yo hava ntwenga agira ati ugiye hariya kumurondera reka numusize ngaho mwamana ngaho. Turamufise mugabo gasanga hari igihe twibagira tumusabe, igihe cyose tuza kumusenga mu mwanya bene w'inkuka y'imisa y'amadukaburira, dukaburira kenge umuzirikanyi wo kwibuka yuko ari hari, kandi yuko uko yarari niko ameze n'uyu munsi, kandi niko azokwama n'umukiza ari hagati yacu, abandanya kuri ibikorwa byo gukiza, ariko bikavana no kungene na twebwe dushimye kumusanganira, kuvyakira, kuvyitabira, kuvyemera no kubizigama muri twebwe. Amen.